Ndabaramukije mwese bakunzi ba Ntengimwe aho muri hose mugubwe neza mwiriwe amahoro abandi mwaramutse amahoro jewe ndashima Imana nkuko mubibona uyu munsi ndafise abatumire babiri nashaka tubakire kaze batumire bacu kuri shene ya Ntengimwe nagomba ndabahe akanya rero mwibwire abadukurikira ngira mpere kuri Claver yibwire abatwumviriza. Bakunzi ba Ntengimwe ndabaramukije amahoro y'Imana. Je nitwa Nduwayo Claver. Ndubatse Ego. Mfise umufasha n'abana 6 kandi turashima Imana cane. Amen. Murakoze. Imana ishimwe. Nawe turaguhaye ikaze nawe ubwira abantu naho boba bamaze kukubona vyoshoboka ko hariho abo baravye iyi shene yacu bwa mbere. Ego cyane murakoze jewe si ubwa mbere ngize ikiganiro hano ariko ariho abashobora kumbona ubwa mbere je nitwa Pascal Mabuye. Ego mfise umufasha mfise umwana umwe. Ego Ni vyiza cane murabona yuko twarose abashitsi abatumire kandi no kwita binararibonye n'abapapa bose barubatse ni nayo mpamvu tugomba kuganira ku kintu cerekeye kubaka urugo. Hariho mu minsi iheze twarabaganirije turababwira kera cane ingene abasore baronka abo bubakana babazaniwe n'abavyeyi babo. Uyu munsi rero nashaka batuganirize mu gihe c'ukuresha ukuntu abasore bamenye bati urya musore agira yubake. Iyo umusore agira yubake agira ashinge urugo rwiwe babimenyera kuki? Eka tubaze Claver atubwire ingene iyo umusore amaze ariko yitegura kubaka uko yabigenza. Kaze Claver ijambo ni kwawe. Ego murakoze cane mufasoni Sylvane. Kugira ngo umuntu amenye ko umusore ageze kubaka aho hambere hahise, umusore ageze kubaka akenshi bamumenyera ku bikorwa, ku nyifato yiwe. Abavyeyi bakabona yuko umwana akuze mu vyo akora no mu vyiyumviro. Ariko kugira ngo babone neza ko ageze kubaka koko, umwana yarambirwa kuba mu nzu kwa se, bikamurambira akifuza kuba iwe nawe. Ego. Mwico gihe yaca afata akubaka inzu yiyo, yasaba se ati mbaho nubaka. Se vyaramuhimbara cane, wanje yakuze. Se mwico gihe yaca araba itongo iruhande y'inzu yiwe ko ryari n'iteka ku muvyeyi. Ego. Hafi akamuha parcelle itongo ati ubaka ngaha mwana. Mwico gihe rero yaca yubaka inzu. Akayubaka. Mwico gihe abavyeyi baca bavuga ati umwana wacu yakuze. Ntaguciriyemwo inzu yayubaka wenyene canke yarondera abagenzi bamufasha vyagenda gute? Kubaka inzu rero ico gihe si twagira ngo amatafari n'ibiki oya. Yarabwira abagenzi bakamufasha guhumbira. Bagahumbira bakabagira inzu ibintu vyoroje vya kera nyene. Bagabwira abagenzi hari n'igihe bagira nk'ikibira gahamagara abagenzi bo mu runganwe bagahumbira bakagira bakamufasha kubaka inzu. N'umuvyeyi hari igihe yaterera gutira sukundi nk'abo bantu yaba yazanye baje gufasha umuhungu yo kubaka barubaka akaba yabategurira ivyo baca bafungura n'ivyo banywa. Inzu bakayubaka mu minsi mike cane, inzu yabiheze. Ego.
inzu iheze rero umuhungu haragera igihe agafata umunsi munaka ati papa ubu rero ngomba kurara mu nzu iwanje agaca asohoka akava mu nzu kwa se akaba mu nzu iwe mw'ico gihe rero umuvyeyi aca avuga ati burya umwana wanje arageze kubaka mugabo ico gihe rero haba harenganya handi kurehereza abana babo ni vya kera cane gusa vyo kubarehereza hari hageze aho umwana yirehereza kandi umwana kenshi yarinda afata ingo yo kubaka inzu yiwe ariko afise ahantu yabonye umukobwa umwigeme yashimye n'abavyeyi batabizi rero hari igihe imigenderanire yatera ikomera hagati y'umuhungu n'umukobwa hanyuma umuhungu akabwira abavyeyi ati burya abavyeyi banje haraho nashimye hanyuma bakaja kumusabira gusaba umugeni barabitegura ariko rero vyongeye umuhungu yabwira abavyeyi kugira ngo bamutegurire inkwano yabwira ko ari ahantu yashimye bamutangira inkwano ico gihe nta muhungu yikwera umuvyeyi adashobora gukwera umuhungu bwaba ari ubugesera akaba ari agasuzuguro ku bavyeyi ico gihe umuhungu yabwira abavyeyi ko arashimye kugira ngo bitegure kumukwera urakoze cane kutubwira ukuntu vyari bimeze none jewe numva nobaza Pascal nawe urumva ukuntu vyari bimeze mu minsi yahera iyo umuhungu ageze kwitegurira kubaka urwiwe wotubwira ivya vuba navyo canke ivy'ubu ukuntu bimeze uko bitegura ego n'ubu ntibitandukanye cyane n'ivyo Claver yavuze ariko bitewe n'ahantu abantu baba ivyo yavuze birashobora kuba bigenda uko nyene ariko kubera hariho n'imiji amavire abantu bize ba mu mavire biratandukanye n'ivyo Claver yavuze kuko bo busanga nk'icyo cyo kubanza kubaka kiragorana hari igihe usanga uburyo butabemerera kubaka inzu zabo bigasaba yuko baza kuzikodesha bakazipanga nyine nk'abandi badashobora kuronka amafaranga yo kuzubaka ariko hariho n'abandi baba ahatari mu miji atari mu mavire iyo ahantu nyene ahantu dufate aho abantu barima abantu babirimizi haruguru aho twita ruguru abantu babirimizi abo n'ubu je nibaza yuko nabo abasore babanza kubaka inzu zabo hanyuma bagaheza bakazana umugore bafise inzu zabo gusa kubera n'ibintu n'ubuzima bwagiye bugorana cyane ni ukuvuga ngo kera bashobora kuba barubaka bagifise imyaka mike ariko kubera ibintu byagoranye umuntu araja gupagasa akarondera udufaranga hariya nawe bikazomusaba yuko ubwo buryo kugira ngo abushire hamwe ashobore kubaka iyo nzu yiwe bikamutwara umwanya ugasanga amaze gukura gato tugereranije na kera ariko aho twita ruguru atari mu mavire n'ubu babanza kubaka kuko gukotesha ntibiburiye cyane ariko abize baja mu mavire bataba mu matongo yabo aho bavuka kwa base na ba nyina badategerejwe kuhaguma barapanga inzu nivyo bitandukanye na kera ngeze byo gupanga ntivyariho ubu rero nuko bigenda ariko novuga ko ivyo bibiri biriho kera hari ivyo bimwe yuko bose bubakira kwa base aho bavukiye ariko ubu byarahindutse umuntu kubera kuja kurondera ubuzima ahandi arashobora gusanga atashoboye kubaka inzu yiwe akaza gukodesha izubatswe n'abandi nibaza ko ariho bitandukanye none ntaguciriyemwo
abo bapanga bobo ntibibasaba uburyo. abo bapanga bibasaba uburyo kandi bo birabasaba uburyo kuko hariho imyiteguro bagira kuko n'izo nzu bumva bakodesha ntibasangamo byose. Baba bakeneye intebe, baba bakeneye ibitanda, baba bakeneye ibikoresho byo mu gikoni, bisi ibikoresho umuntu akoresha mu buzima bwa misi yose. Urumva rero bitwara amafaranga atari makeya ku buryo usanga umuntu kugira ngo abanze kuyegeranya ashire hamwe biramusaba igihe akora. Murazi ko n'akazi hari igihe usanga katoroshe kuronka, niyo ukanonse ugasanga agashahara si kaniniya, niyo ukazosanga vyagusavye umwanya utari muto, urumva ntivyoroshe. None nk'uwapanga urumva nk'uwa kera nk'abo Karaveri yatubariye, kugira ubone utu musore arageze kubaka, yatubwiye ati nuko yabanza kubaka inzu hanyuma akava kwa se, ati ico cari ikimenyetso c'uko umuhungu agira yubake. None upanga nawe twomenyera kuki tukavuga tuti urya muntu ukamuraba canke nimba ushitsi we canke ukamuraba ukavuga uti sinaka ashobora kuba agira yubake. Hari ico umuntu yomumenyerako? Ico kibazo kiragoye kwishura cane, biragoye kwishura kuko ntushobora kumuraba ngo uvuge utariko aritegura. Kiretse uri nk'umugenzi wiwe akaba yabikuyagiye, kuko abantu muri iki gihe abantu batera banagira n'ubwenge, ugasanga barabika ibanga cyane. Kenshi ashobora kuba ni n'umusore abana n'abandi bari inzu babayamwe ari abasore kugira ngo uburyo ntabwonone, ugasanga yishize hamwe n'abandi akabana n'abandi, ugasanga rero wowe ku maso gutya ntibishobora wowe ntushobora kubibona kuko ibyo ategura byose ntaco azana ngo azanaho nyine abantu n'abandi, ugasanga rero wowe ntavyo ushobora kubona. Gusa umuntu urashobora kumuraba uko asa canke nk'ico akora, ukabona uti uyu muntu ndavye uko yitwara, uko ashobora kuba yoba ariko aritegura, kuko ndabona ko afise n'uburyo ukuntu, ndabona ko yambara agashati keza, agapantaro keza, ndabona ko afise akazi, ndabona ko umuravye gutyo gusa ukabikeka, ariko biragoye kumenya, biragoye kumenya atari kuganirira. Okay, basi none kugira ngo umva ko uwa kera yitegura mu kubaka inzu, none abubu bo kwitegura gute? Abubu novuga ko bidatandukanye cyane. Navuze ko abari batunzwe no kurima n'ubworozi batize, abo kwitegura nyene no kurondera ubwo buryo bakubaka inzu, hanyuma baheza kubaka inzu aho bazobana n'umufasha wabo bakagira aho bo kwitegura gutyo, kurondera nyene ibizobatunga n'ivyo bashira muri iyo nzu kugira ngo bashobore kubaho nyene nk'abantu. Hanyuma abo nabo baba bahisemo kuba mu miji canke abo baba barashoboye kubandanya nk'amashuri, ugasanga ubuzi bakora bategerejwe kuba ahantu hatari wabo. Kwitegura nta kindi ni ugukora bakaronka amafaranga, hanyuma y'amafaranga bayaronka bakagenda bakashobora gukodesha inzu, bakegeranya ibikoresho vyo mu nzu bazokenera, bakarondera inkwano. Ico nico twocibagira naco, inkwano irakenewe, n'amafaranga bazokoresha mu minsi mikuru kugira ngo ibintu bigende neza. Abantu barakunda gukora iminsi mikuru iryoshe kandi itwara amafaranga atari make. Nuko rero numva bitegura. Ego, none urumva ko nabo nyene bakenera amafaranga. Mugabo Karaveri yatubwiye ati mu minsi iheze abavyeyi nibo bakwera abahungu babo, none n'ubu baracabakwera canke abahungu barebako? Ndakibajije wewe.
ariko na Karaveri ndashaka ntaco nawe acagi sinzi ko rero twoherako reka okay reka tumuhereko nanjye ndagira icyo ndagiye yego murakoze cyane ku ijambo ubu aho tugeze inkwano aho tugeze n'abavyeyi bake bakiro bagikwera abahungu babo mu myiteguro y'umuhungu aho tugeze aritegura akarondera inkwano akarondera ikintu cyose gikenewe ku buryo atazogora abavyeyi ntabwo nabo mufashe urubanza nuko biri murakoze Pascal jewe kuri jewe by'ukuri ubu ikimenyetso cy'uko umuntu nyene akwiye kuba umugabo ni ukuko aba ashoboye kwironderera inkwano kubera ibintu byarahindutse kera abavyeyi wasanga batunze inka ubutunzi buraho nyene inka cyane cyane amatongo barimye byari byinshi ariko ubu siko bikimeze ubu rero usanga n'abavyeyi badafise aho bikora hanini nico gituma abo bashaka kubaka ari bo bategerezwa kugira akigoro ko kurondera ivyo izo nkwano n'icyo ugasanga aho bitandukanye nuko abubu nibo bironderera inkwano cyane cyane abubu nibo bironderera inkwano ariko hariho twovuga nka birashika yuko umuvyeyi usanga afise aho yikora agakwera umwana wiwe birashika ugasanga umwana nta buryo afise ugasanga umuvyeyi niwe afise uburyo ariko ivyo si byinshi donko ntibiri henshi cyane ntibikunda gushika cyane ahubwo byinshi nuko umusore ari we yironderera inkwano mbese twavuga ko ari we asa n'uwironderera byose yego none nimba atari banga mwebwe muri mu bikwereye canke namwe mwarakwerewe n'abavyeyi sinzi ko ari mufata ijambo yego murakoze twebwe jewe ku bwanje ntawankwereye narikwereye yego byose navyikoreye ariko abavyeyi baje kunshigikira gusa niho twari tugeze kandi n'ubu niho turi ariko rero reka mu nkundire ngire ko mpanura imisore n'inkumi bamwe bitugora birabagora bakifuza kugira ibintu biri byo hejuru cyane ibintu ngo bagaragare bizobise neza cyane gose ugasanga bariko bikompara bigeranye n'ubundi bugeni babonye ahandi hantu bikatuma uwo musore cyangwa iyo nkumi umusore ko niwe kenshi yiyangaje bigenda neza nk'inkumi umindi umuresha uwo musore akaguma arondera uburyo akanaburonka agomba ko butarakwira kuko hari ibyo araba abandi bagize agashaka kugira nk'ibyo abandi bagize ntashaka kugira ibintu bingana n'uburyo afise bikatuma anagira mariage akuze cyane rwose kandi uburyo yari abufise bwo gukora ubukwe bwongana n'uburyo afise kandi bikagenda neza kuko iyo ukoze ubukwe ego tuvuga ngo gukora ubukwe atacu ufise ariko uragira ahantu buta lo minimum ndabifise utanogira mariage kandi iyo ugize mariage ufise ibishoboka atabyinshi cyane gose mu Imana irahezagira iyo muri kumwe n'umufasha Imana irabahezagira ikabagwiriza n'abandi bagira mariage bafise byinshi mukaronka n'uburyo bwinshi kubasumvya Imana ikahezagira mu mwarabanye ego rero ndahanura imisore n'inkumi ko bogira mariage barose lo minimum possible bagira mariage batarindiriye ubazoronka ibintu byinshi cyane gose mu gihe mariage gitangaza ngo baba mbere ego urakoze cyane uciye ubwira ko n'impanuro Imana iguhezagira nawe Pascal warikwereye jewe narikwereye kuko n'abavyeyi ntibari bakihari kandi nta bakuru banje baba bari bifise ngo babimfashemo yego jewe narikwereye muri make ego ni vyiza cane murakoze cane kutuganiriza sinzi ko hari akajambo mwumva mwoherezako ku kiganiro tugiriraniye
mwumva hari nk'impanuro mwotanga. Claver ahejeje guhanura imisore ati ntimurindire kugira ibya mirenge ngo mwigereranye ngo naka yakoze urubanza uku n'uku. Weho Pascal hari ico hanura imisore n'inkumi yimirije gushinga urwabo? ego je ndafise ico nobahanura cyane cyane nk'uko mugenzi wanje Claver yabivuze. Hariho abantu usanga bashaka kugira ngo nk'ivyo babonye kwa naka, ariko ngaha ku isi twese ntitunganya uburyo, ntitunganya ubutunzi, ntitunganya ubushobozi. Hariho rero abateba kubera bashaka gukora nk'ivyo babonye kwa naka, bashaka gukora ibintu birenze. Ariko iyo turavye kugira ngo umuntu yubake ni ibintu biba bikenewe, ntibiba ari byinshi, ahubwo abantu bagurwa n'iminsi mikuru iba bariko bagira ubwo bukwe. Iyo minsi mikuru ibatwara ubushobozi bwinshi cyane ku buryo bishobora kubatevya. Rero nibaza yuko iyo minsi mikuru bashobora kuyigabanya canke bagabikora mu bundi buryo butabavuna cyane, butabavuna cyane ngo bubacereze kandi bubavune. Nico nohanura. Murakoze rwose, Imana ibahezagire. Hanyuma nibaza ko n'ikindi gihe tubakeneye mufise ico muganiriza abantu bo kuri shene yacu, turabahaye ikaze n'ikindi gihe. Muzokongere mutwitabe mutuganirize, sibyo? Ego, reka ikiganiro c'uno munsi tukigarukirize hano. Nongere nshimire abantu bamaze kugira sabone kuri shene yacu. Hanyuma ngakebura abamaze kuyikora ntiwongere kuyigira, kuko ufyonze ko ubugira kabiri uba widezabonye. Ngira nsabe rero abantu batariyabonesha mwiyaboneshe kugira ngo muje murakurikira ibiganiro vyacu, tugire ico twunguye sosiyete yacu. Nuko umunsi mwiza, muhezagirwe. Abakunda Ntengimwe nanje ndabakunda, mugire umugisha. Au revoir. Murakoze cyane.